Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikira aherereye. Banywanyi b'imbonesha kure Hejuru TV n'umwanya w'amakuru agezweho ari nayo asozera uyu munsi kuri uyu wa Mungu ku itariki ya mbere kwezi kw'icumi 2023 aho tugiye kwibanda ko yariko avugwa cyane mu gisata umutekano. Minsi iheze hariko haravugwa amakuru menshi arabana no gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye ndetse mu gihe yaraganutse mu ngendo yarafise mu gihugu ca Cuba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amajambo yoba yarashikirije yiyamiriza abari bateguye iryo tembagazwa ryiwe, ndetse no kuri uyu munsi twabashikirije ivy'inkuru vuga ko hari umuhanuzi yari yahanuye Varisito Ndayishimiye kurira indege ikamushikana mu gihugu ca Tanzania ndetse agaca afata imodokari akaba ariyo imushikana mu gihugu c'u Burundi. Muri mwanya rero hari amakuru turonse turaza kubigaruka ku buryo burambuye. Ikinyamakuru ikiriho bivuga ko cegereye ubutegetsi gejeje kwemeza ko gifise amakuru yo kwizera ko hari umurwi w'abarundi goba uriko utegura gusanzaza impapuro zitagira umukono mu gisagara ca Bujumbura ngo kugira biyamirize ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Iyi nkuru mu kanya gato niyo tuza gutangurira ku buryo burambuye. Ibintu rero bikaba vyongereje ubwoba bakurikiranira hafi politike y'igihugu c'u Burundi. Sivyo gusa tuza kubagezaho nkuko twabibateguriye, ahubwo hari n'ayandi makuru ku mpinduka zabaye muri CNDD-FDD navyo turaza kubibagezaho. Habaye impinduka mu barongoye ibisata vy'ubuyobozi bukuru bwa CNDD-FDD. Varisito Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo bose bari bahabaye n'abandi bategetsi bakomeye muri uyu mugambwe. Ivyo byose navyo turaza kubigarukaho ku buryo bw'idonido ntuze gucikwa. Ndi nkuru nayo tuza kuyigaruka ko irabana mu vy'ubudandaje hamwe n'ubutunzi. Hari ukubuza ngo gukoresha amashiringi yo muri Tanzania vyatumye haba uruhombo runini ku badandaza ba abarundi, nayo tukaza kuyigaruka ko ku buryo burambuye. Ndagusaba kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Nkuko tubikora imisi yose tubatoreza byinshi bivugwa cyane bisata bitandukanye n'umwe politike, agateka kazi na muntu, ubutungane, nkuzivugwa cyane mu kibano, mu mutekano n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Rero turungikirwa n'amasoko yacu ari rya nino mu nzego zitandukanye no mu bice bigize igihugu c'u Burundi. Gusaba rero kugira ngo aho uri hose ntuze gucikwa naya agezweho tugiye gutangurira mu mutekano. Hoba hari umugambi uriko utegurwa mu gihugu na bamwe mu barundi wo kwiyamiriza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Kibicishije ku rubuga rwa X rwahora rwitwa Twitter, ikinyamakuru ikiriho bivuga ko cegereye ubutegetsi gihejeje kwemeza ko gifise amakuru yo kwizera kandi ko hari umurwi w'abarundi woba uriko utegura gusanzaza impapuro zitagira umukono bita tract mu rurimi rw'igifaransa mu makartier agize igisagara ca Bujumbura eka ndetse no mu gihugu cose kugira biyamirize ubu ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Ivyo bishitse mu gihe hari amakuru amaze igihe havugwa ko habaye umugambi wo gutembakaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye ndetse ko hari uruhande rwo mu mugambwe CNDD-FDD rumaze igihe rudahuza n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ari naho havuye haduka rukurukuru rwo mu kumukubita kudeta mu gihe ari amaze indwi zibiri mu bihugu vyo hanze mu mahanga arimo Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru rero abantu benshi babonye ariko bakagira ubwoba kuko ngo ivyo bintu vyo bidasanzwe ngo ndetse n'inzego z'umutekano zirikanure kugira ngo ibara ritarwa. Vyose rero niko mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yaranavyamirije hagarutse mu gihugu mbere yuko abenegihugu rero murantunge inyuma yuko abenegihugu nabo bari bafise ubwoba, ariko akaba yararemesheje yababwira ko atakudeta izobaho mu gihugu c'u Burundi. Ni nkuru rero tuza no kubandanya gukurikirana kugira tumenye vyinshi biyerekeye. Vyinshi rero mukazobironka kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Ndahwema kubatohoreza vyinshi mu makuru rero aba ariko aravugwa irya anino.
Reka aya makuru yacu tuyabandanirize ku mpinduka mu barongoye ibisata vy'ubuyobozi bukuru bwa CNDD-FDD nk'uko umugambwe rero wabimenyesheje. Barongozi intunganya bisata bashasha batatu baratowe n'inama nkuru y'inararibonye irongowe na Perezida Varisito Ndayishimiye, nabo akaba ari aba bakurikira. Uwa mbere ni umunyabanga ntunganya bisata ajejwe inkino, imibano, imico kama n'ubuhinga ndangakaranga ni Madame Karini Mbarushimana. Wa kabiri ni umunyabanga ntunganya bisata ajejwe imihari ikomoka ku mugambwe ni Honorable Denis Karera. Wa gatatu ni umunyabanga ntunganya bisata ajejwe guhanahana no kumenyesha amakuru n'imbuga ngiro ni Madame Doriane Munezero. Ko ari batatu rero bakaba bararahiye ku munsi w'ejo itariki ya 30 Nyakanga 2023 mbere y'inama y'inararibonye irongowe na Kizigenza Varisito Ndayishimiye. Reka rero aya makuru tuyabandanirize mu gisata c'ubudandaji nkuko twabibabwiye mu buryo bw'impfunyapfunya. Makamba ndetse na Rutana ukubuza gukoresha amashiringi yo muri Tanzania vyatumye haba uruhombo runini ku badandaza. Rahizi imisi abadandaza babujijwe gukoresha ishiringi ryo muri Tanzania mu ntara za Makamba na Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Bavunja amafaranga y'amarundi n'amashiringi barahagaritswe batabwa mu mvuto, ariko uruhombo ni runini kubw'abadandaza. Abadandaza bo mu ntara ya Rutana na Makamba ngo biragoye gukora urudandazwa muri izo ntara zibiri dakoresheje amafaranga akoreshwa muri Tanzania no mu Burundi. Bikorwa by'ubudandaji ngaha shiringi rya Tanzania nirihara, hariho abatanzania baza kurondera ibidandazwa bazana amashiringi tinatwe tugiye muri Tanzania kuzana ibidandazwa twikora ko bavunja baca baduca amafaranga yo muri Tanzania. Niko bisigurwa n'abadandaza bavuganye n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Ariko raba ngo leta yarabujije urudandazwa rwose rukorwa mu mashiringi ya Tanzania. Ngaruka zica zinyaruka, uruhombo rutoharurwa ngo vyaranze gukora urudandazwa kubera iyo ngingo. Ivyo vyongereye ku itakaza ry'agaciro ry'ifaranga ryacu, ntawuzi intumbero y'iyo ngingo, ariko biragoye gutahura. Niko abadandaza bo mu Rutana bagaragaza umubabaro. Bazaba abategetsi gufuta iyo ngingo ibuza ikoreshwa ry'ishiringi rya Tanzania ku butaka bw'u Burundi. Kabaheze n'amezi atari make ubutunzi bw'u Burundi buguma busubira hasi. Abahinga mu vy'ubutunzi hamwe n'abakurikiranira hafi ibintu bavuga ko ibiriko biraba bitari bwigere bibaho mu gihugu. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye kuva agiye ku butegetsi yaragwije n'amajambo tanga umwizero wo gusubiza ku murongo ibintu, ariko nta cakozwe. Amashirahamwe akorera mu gisata c'ubutunzi vuga ko ari ingaruka mbi canke ivyamwa vy'intwaro mbi mu gihugu tuziyemwo ibiturire. Ishiringi ryo muri Tanzania rikaba rivunjwa amarundi 1.7 irya mbere mu mateka. Tubakengurukiye abanywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru dushikiriza, nabasabe kugira ngo ku munsi w'ejo ntimuzocikwe n'andi yose tuzobagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Mane bahezagire ijoro ryiza.